Uraziona Sapin de Noïl zozo ziri en plastique zicumitana nizo nambaye sha kandi rero abantu barafise ikibazo cyo kujija abantu sinzi kurabibona bakabona umuntu acavuga yo daimon irinjiye mu rusengero egosha bivanye n'ukuntu nambaye tujya dupuchkopa akarabati akakana karashusha kazamva arampamagaye ati none tuvugane ti abo abango mu Burundi carabamenye urugira mbwe ko wagwanyura mushora aha kwa no kugufata ku nguvu sheri nukuri ndambwira no turaranga mu kabari turara twicaye ngaha ngo yaha ngo urumva ngo ari hotel ngo nzi batandihisha aranambwira ati ngo basingure kandi akubwiza ukuri ibyo nshaka acara risohora rero rya jambo curibona nawe ico rero nce gisanga kinini kiruta ibindi byose yego urarirura nihanagurira karega ngiye muri douche ntwara bible ngiye kujya abantu ara bible umva ahantu hose ntegereza ko mfise bible kubera niyo mpagaze ko mu bisanzwe niyo ingida hama imana nyimba yarankijije jewe Tricia nawe zo guproteja kandi ndi sûr Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye canke bivanye naho urabikiganiro kuri micro ni Ange irankunda inyuma ya kamera ni Young Africano wa cameraman wacu akazi ubona amasanamu ameze neza bari we yakoze today rero kuri Mijo Talent twabazanye umutumire witeka ndasuye mu mutumire witeka abantu benshi bazi ariko mubizi ku bintu bitandukanye uno musi nagira amahirwe yo kubonana nawe kugira ngo tumbaze akabazo kamwe canke tubiri atubwire n'ivyo akora by the way namahoro meze neza ndashimye ku bantu batamuzi bon reka ndamupresente turashaka kumaho ako kanya reka ni presente nitwa Kamahoro Tricia Yambara Kamahoro Tricia Yambara ku bantu bamuzi rero azwi n'abantu benshi surtout kuri réseaux sociaux hari abantu bavuga ngo amateka yahe wanditse amateka yahe abantu bamuzi kuri réseaux sociaux no Ingene novuga yuko ari umu mannequin afite akazi ko mannequin ku bantu bamuzi kuri Facebook IG na Twitter na Twitter nkoresha ukoresha imbuga izi Facebook na Instagram byonyene na email amateka yarakwiye eko bamuzi nk'umu mannequin independante yikorera utwiwe genre akora ubuzi aba mannequin hari abari mu agence ariko wewe akora yikorera kwifotoza impuzu kwa uwo muga kwanza wawujemo gute nike kintu cagusumye ubukora bon rano gwera nkiri umwana namye nkunda ibintu byo kwambara kudesina kandi abantu benshi nibazi kunze kudesina sha twarakina n'ibitepe narakora ama model ankura ukavuga ati mwana respect ibintu byuko ucuvuga uti reka ndabikore nk'umwuga canke wabikora nko kwishinira nyene na kantu kinjira nk'umwuga yavuga uti ndakora hari ikintu kinyinjiriza kugira ngo ndonke iki canke iki wabikora aho gufyina canke wabikora nk'umwuga bon kera nabikora kugira niryohereje wenyene mugabo from now ndakunda kwambika abantu kandi biranyinjiriza jewe ama vente en ligne sinzi ibintu byo voilà uravuze ngo wambika abantu ubambika biciye mu henzira uradandaza impuzu arakubwira ngo hagahutse karambereye ndakambara canke ndakagura bimeze gute no nda postinga nk'impuzu canke kirato umuntu agikunze turavugana ti no kironka gute ibintu byo konyene uragipostinga ugikuye hehe ukiranguye ugikuye ku mugenzi wawe adandaza muga sinobibira amabanga y'akazi yose ni ibintu n'ahantu turangura ikintu gikunze ni commande hama hagituma ko kuri avance yiwawe ukaja ukironka heza une semaine donc wewe ukora nka pub niko no nka publicité Tricia Yambara Kamahoro abantu benshi bamuzi yuko ari umustar akomeye cyane ku mbuga yavuze ko akoresha bamuzi yifotoza amafoto urifotoza amafoto kuri je navuga ko ari meza naho benshi bavuga ngo arateye isoni ariko hari kera uno musi ni Tricia wundi reka dutangure kuri Tricia wa kera tuzi aje amafoto ide yavahe hari amafoto twabona ukuguru kumwe kw'imuzu gutabuye ararenza ry'amafoto
ukuguru kumwe kw'imuzu gutabuye ukundi kuri kose imagine urumva ico ciyumvira niho kugira utabura impuzu urasubira kuyambara bigenda gute bon ziriya création zanzamwo uko nyene wowe usubira kwambara wo yambara hehe cyangwa utabura no kuwundi mu nyuma ukayambara nk'ikabutura bon hari kera niko novuga ubunye nugire ngo novyambara bikama amahoro ariko vyambara ku ifoto by the way mwibarabara ntitubona wambara nk'abandi uri kwiza ariko ku ifoto vuga ati uyu muntu nibiki hari indi foto rero sha my friend sinzi ko igihari yari yambaye ishashe ishashe ya noir wayikoze nk'isengre hepfo ntaco twabonye yari yambaye ishashe umudesigner wacu ishashe ya noir zashashe za noir za kera arayifata ayikoramwo impuzu nimvira uyu mwana hari ifoto nabonye ca ndayiposta ngo uyu muntu n'umurundi ngo nuwahe hari abantu benshi bakwihenda ko bakibaza ngo nturi umurundi ndi umurundi eko ibyo foto vyagenze n'iyindi yambaye amababa Jean ngo ndi umumarayika iyindi yambaye amababi ngo Adamu na Eva izo création zose twibira akabanga ibanga ukoresha kubera uri unique vraiment ndi special ndabizi sheri bon ndashobora kwiyumvira ni kujya wiyumvira création ndakreya genre novuga mfise mind zitandukanye n'iz'abandi bantu ndakunda kuba unique sinkunda gukora ati ujya ameze kujya reka nanje mere kujya nyene ndakunda gukreya agakreya ishashe abantu basumiramwo akayambara amababi agafatanya papier cola wakoresha papier cola canke yego yari papier cola iri babi akadufatanya gushika naho izokwira impuzu murumva neza ko afise impano novuga yuko ikomeye itaramenyekana ngaha mu Burundi kugira ngo bayikorereko hari abantu barakurondera kugira ngo ubamenyekanishirize ibintu bakora canke ubabere umu mannequin ahubwo ubabere n'umustiliste mbese bon hariyo ama agence yagiye arandondera mugabo sinkunda umuntu amategeko ndakunda kuba independante nyene ni depende kuri jewe nyene hariho n'abandi baza barambwira ati Tricia ndashaka kugukota ukaza ukanyambika nkaguhemba aba bakamfotora mugabo bivanye abarundi barabanira amashe ugasanga guhaye dufaranga tutarafatika ti wapi umuntu yaguhaye amahera adafatika uravuga ati wapi ntidushimye kumuvugira ngaha kuri kamera yaguhaye amahera ngahe bazamva ati nza kuguha 5 urana muri ayo 5000 nze kumwambika amasira ashika nko kuri 3 aya nace mpagarika ibintu byuko nkeneye kwifotoza ndifotoza gatwe kanje ukaziposta ku mbuga zawe nike kintu bikwinjiriza uvuga ko ari celebrity mugabo biramfasha no kujya kuntu nyene ndandanza ibintu biramfasha abantu bamenya ati ujya mukobwa ari fotoza en plus aradandaza impuzu baca bashaka gushorera iwanje urasubiye ko hari abantu bagutuma kugira ngo bambike canke ubagire publicité sinyerere ubagire publicité hari ikintu novuga yuko cyo bari nk'igisanga nta muntu atabura igisanga akazi kose kaba gafise igisanga nike kintu ego urabikora ukamenyekana nta muntu arakwihenda ko uvuga ati akantu gasa n'akantu ndazi kaguruka ariko usanze ufite umutima wawe uriyizi abakuzi barakuzi nta muntu arakwihenda ko ugasanga araguhamagaye ugasanga harabaye byarashize bon kuri ico kibazo mbajije reka duhere kuri ndakijijwe ndavuga kera twatanguye kuri Tricia wa kera Tricia ubu ntituramushikira kera rero ego hariyo umuntu yashobora kumbona bivanye n'ukuntu nambaye tujya dupuchkopa akarabati akakana karashusha kazawumva arampamagaye ati none tuvugane ti bon ku buryo ndababwiye ati jewe sinkunda ibintu byo gusara hari abantu ugasanga we wakiha nk'abagenzi b'ama beach hakaza nk'umuntu par exemple wewe uri beach ukacuza ushaka ko tuba abagenzi bivanye n'ukuntu wibaza ko nanje ndiyo nivyo nyene umugabo siko nari meze nagisanga nk'umuntu basikigushikiraho nyene utari witeze
kavuga ati ndi kumwe n'umuntu canke tuvuge ku bahungu nk'umutipe arakwemvise ngo dusangire murabanje muraba bagenzi mu nyuma akazogukorera igisango uvuga ati ibi bintu nibiki nibi nivyo wanzanyemo ntabiragushikira biramaze kunshikira gakeya mugabo habaye iki aha atipe bon reka mpanura abakobwa bagenzi banje masha ngaha mu Burundi nutoje bifanye gusa n'ukuntu uwo muntu muze mugabo abantu benshi iyo ugiye kuramutsa umuntu mutazi naye mudasanzwe mumenyeranye uvuga ati uyu unye ni manzi muragwana turagwana kumbaga zawe urugira umbwiye ko wagwanye uramushora ahakwa no kugufata ku nguvu sheri nukuri abahungu bino bino mu Burundi abahungu bo mu Burundi Triciane ni bose abahungu bo mu Burundi carabamenye ukuri dutera iyo nkuru byagenze gute yagiye ku bon uko yakwibaza siko yagusanze canke byagenze gute iyo ide yavuye he mwari muhuriye kuki canke byagenze gute kugira guhamagara ugasanga nk'umuntu murakorana hariyo ibindi bintu nkora bya make up ndagiye ndasize nk'umu queen video bakavuga ati reka tugende gufungura tujye nyene tunwe twahejeje gukora nyamutipe arahemba abantu bose umwe wese aza aramuhemba agenda sigara DJ nyene ndambwira ati none je kutampemba naye nibiki ngo yango amahera yamperanye ati what amahera aguherana bigenze gute gusa aherera kuri jewe sha ndakubwiye witwa Ange ndakubwire urazi ko uzamumba ati ngo okay ndambwira none turara ngaha mu kabari turara twicaye ngaha ngo yaha ngo urumva ngo ari hotel ngo nzi batandihisha ti wow urumva wase kundishirayo ngaha anye amahera ya taxi yo gushika kuri hotel uraza kuyaronka ngo urumva hacisanga ibiki erega twarashwanye ngaho mu kabare sheri aranambwira ati ngo basingure kandi akubwiza ukuri ivyo nshaka acara risohora rero rya jambo curibona nawe turashwana cavuga ati okay once ndagusiga ngaha ndagenda ndavuga okay aho hari he ntashaka kwideplace ngo utahe oya hari kure yo muhira kandi naje amahera yiwanje nayo nayadepashije muri ayo maklipe yiwabo bambwira ko baza kunsubiza amahera yiwanje nyamutipe arasara ngo aragiye kandi rero nari nakagugu mu mutwe sinava ubu noca nko minduru nimuze mu ntabare hano nyende ndaja gaho ndarira ndavuga rejewe nahagute nyamutipe nyene turatangura turashwana ndarira ndihanagura sha après rero uyo mutipe aransaba pardon arambwira ati sorry jewe nyene haraheze nk'amasaha 3 turiko turashwana ati sorry jewe kuntu nakwibaza narenze ko mvuga rimwe gusa hama tugende yaruye yamfatiye taxi ndataha ico rero nico gisanga kinini kiruta ibindi byose yego urarirura nihanagura kareka voilà reka tuvuge ngo Tricia wa kera niyo twako turavuga abantu batari bazi Tricia wa kera canke bamwitiranya uvuga ko Tricia wa kera yarameze gute abantu basanzwe banzi canke abatari banzi abakuzi kuri réseaux sociaux batakuzi nyene kukumenya basi ukuzi nko kuri réseaux sociaux akuzi basi nkaho urengana uvuga ati uyu muntu ndamuza ahantu hari abantu bakwihenda ko nko babivuze hari abantu bakwihenda ko bakaguhamagara bibaza yuko imaje baguha siyo wari mu bisanzwe Tricia wa kera yarameze gute nkawe nyene uvuze uti Tricia wa kera yarameze gute Tricia wa kera n'umuntu narakunda shansha narakunda ikirori bantelefone Tricia korokera muri boîte nagenda ndiruka ku buryo weekend ntibantorera muhira naba nasohotse kera narambara ikintu kigufi mugando ndambara bigufi mugasi ndenza kera nari exagera trop ku buryo ibintu nambaye kera babimpaye ubu unye nogenda ndamanura yego nivyo nyene
muhira babifata gute abavyeyi biri gute? Bon, muhira n'abavyeyi banje bakunda ikirori. Yego. Mugabo ntivyabafekta cane gose kuryo bavuga ati we turaguhevye. Bari banze. Umuvyeyi amenya umwana wiwe. Yavuga ati umwana wanje ndamufitiye confiance ibintu vyuko. Voilà. Tricia wa kera nuwo twako tuvuga ko kahise. Kubu na kazoza. Tricia wa kera atandukaniye hehe na Tricia ubu? Bon, Tricia wa kera ni arakijijwe. Tricia ubu arakijijwe. Iyo niyo difference. Kuvuga gukizwa ubushatse kuvuga iki? Kwakira agakiza? Yego. Kera agakiza ntiwari ukazi? Kera sito naramara nka 2 ans ntazi mu rushengero hasa gutya. Mugabo erega bon biravana n'ahantu bugiye gusengera. Urazi kera nashobora kuja nko muri eglise bivaye no kuntu bambona kandi rero abantu barafise ikibazo cyo kujija abantu sinzi kurabibona bakabona umuntu acavuga yo daimon irinjiye mu rusengero egosha aho onye no mutima wari kubufise wo kuja gusenga bica bihera ego prem naca mpeba navuga ati binyimba gukizwa ruko oya ndabihevye n'umutwaro ukomeye cyane uravuze ngo Tricia wa kera sho kimwe n'ubu Tricia ubu arakijijwe wego uratugiye ko akijijwe niki kintu cagutumye gukizwa? Bon nari ndusha n'ubuzima umwana afise imyaka afise 8 ans hariyo umuntu ashobora kuba afise na 14 ans n'undi afise 50 ugasanga ujya mwana wa 14 araruta ibibazo umwe wa 50 harageraho uraba ibintu ugenderamwe ukabona ko atamahoro biguha ukabona ko bon sinzi ngene no bisigura buryo ubuzima bw'isi burarushawe mugabo ubuzima bwo gukizwa wow urumva kuruhutse hari umuntu ariko arakuraba ameze nka Tricia wa kera kumbure ntararuha washaka kumucira gace waruhishwa n'iki nike kintu cyo gutuma uruha washaka kumucira gace ngo azoruha bigenze gute? Sinzi umuntu wese arafise ikintu gishobora kumushikira gituma ava mu bintu yahoramwe nka jewe bon novuga narabura amahoro nyene n'amahoro vyama ibintu vy'ikirori ibyo wapi nugiye mu kirori wabura amahoro gute sindiko ndatahura Tricia ntahuze wow bon sinzigeye no gisigurira jewe narabura amahoro uko nyene sinzi gusa Imana yagutoranije rero ndakubwira ego vraiment irahuza amahoro ivuga ati wewe naho bigenda gute utegereza kujyanye nkaja mu kirori no munsi ejo buke nkaja muri eglise nkabikonfonda ari bibiri nkasanga ati eglise niyo mbonera amahoro ikirori aha uno musi rero Tricia ntasiba mu rusengero Tricia uri umukoriyise Tricia ufise igikorwa kiye mu rusengero ndagenda gusenga bisanzwe yego uraronka igikorwa ukora oya ndi mu kubatizwa ninamara kubatizwa niho nzoca ndaba ibyo nkora ndakunda kuririmba ndibaza nzoca mu muririmbyi azoba n'umusiriste uwo muri kohare yambika abakoriste yes voilà Tricia wa kera na Tricia ubu muri itandukaniro sinzi ko hari ikintu wobwira aba jeune nkawe canke abantu baciye mu ngorane nk'izo waciyemwo uratubwiye ngo waciye mu ngorane ngo warurushe uno munsi ariko ndibaza ni bon yo ubu ndamahoro ntangere ndashima niki kintu wobwira aba jeune canke ubahanurire kuza mu nzira wafashe na wewe kumbure ntibarahura n'ivyo wahuye navyo hariho nabo wasizeyo abo wasizeyo kwanza barabitahura canke nk'abagenzi bari usekera nabyo batahura na gatoye barandaba wewe ukizwa reka kuzurabesha abantu sha urumva ntibabitahura babonyeho nyene nshize nka verse kuri statut bavuga reka sha ivyo bintu ngo ndibaza phone yawe wayitije umuntu arakwandikira ama ti wapi nibara biguca intege Tricia canke ngo bikubabaze bon wapi nana gatoye kuko bigiye kunca intege ntabwo noba nkijijwe bya vrai
Niwuhe murongo muri Bibiliya canke w'ijambo ry'Imana uhora ushimikira ko mu kuvuga ngo ndahagaze naho vyogenda gute naho imvura yihuhusi sinzotiriganwa canke sinzogira ico ntinya uwo murongo uhagararako cane n'umuntu akubwiye amajambo menshi cumubwira n'uwo sinokwirirwa ndaprecisa umurongo umuntu wese avuga ati ikintu je gituma nihumuriza cane simvuga umurongo ni Yesaya yose irampumuriza ndasoma igitabo ngiye muri dushe ntwara Bible ngiye kuryama ntwara Bible umva ahantu hose ntegereza kuba mfise Bible kubera niyo mpagaze ko mu bisanzwe niyo ingida ikugida gute no murongo kera warumva Bibiliya kera warumva imirongo twese ngaha turayumva ariko ari umurongo uvuga uti uyu vraiment ndawumvise ndawumva gushasha uwo murongo nuwo kuva kera mugabo kera nawo tahura ukundi mugabo ubu unye ndafise ukundi kuntu ndawakira kandi n'abapagani barawuzi imbere worawo niwo mungene wanje sinzokena muri Zaburi yego ubu wumva gute kera wumva gute kera nasoma uko nyene sinzokena sinzoba umubosi yego ubu unye sinzokena ubu kuntu ndayitahura jewe nta kintu nshobora kubura ngo mbura amahoro ce nova kumana umva ndabifasha kuri kera mvuze ati sinzokena mbuze amahera umva bisigura ko noca ndayivako yego ibintu vyuko no musi sinzokena kuri wowe ni sinzokena kuri jewe mfise Imana mfise byose yego Merci beaucoup reka tugushimire cyane ko naraduhaye akanya kugira ngo tuyage canke utuyagirize uratubwiye twisa kera twisa ubu ikintu ubwira abajene canke abakuru n'abato umwuno mwanya mu kubasezera niki reka ntanga impanuro abajene turafise ikintu c'agakuku ubonye umugenzi wawe agize kirya ushaka kukikora nawe agakoko ni ikintu ca mbere cica kubi kurikira umutima wawe niko novuga hama Imana nyimba yarankijije jewe Tricia nawe izoguproteja kandi ndisuyo ntabwo ari vyiza guhatiriza umuntu ati kizwa ivyo ntibibaho uca usanga mbere ayexagerana cane gusa Imana yaragutoranije isaha yawe niyagera uzoshaka uje musi y'igitanda izogukurayo vraiment izogukura nta Imana itokura umuntu kandi nta naho itomushira yego kami reka ngire ko nsozera utubwire ifoto mu mafoto yose wakoze ifoto yakugoye uvuga uti iyi vraiment nayikoze narusha niyi hama ndamenyesha ko sindaheba kwifotoza nibirahera nzobandanya nkora amafoto kandi aryosha cyane kuraba ifoto yangoye kuruta izindi hari ifoto y'amababi yarangoye cyane ku buryo hari iyiruta y'amababi ifoto ya Sapin urazibona Sapin de Noïl zozo ziri en plastique zicumitana nizo nambaye sha abantu babonye ifoto bavuga wow Tricia reka urazinge ifoto yarancumise ku buryo narisigaye ntukura umubiri wose numva abantu bashobora no kubitahura bavuga ati wow iyi foto ni nziza yigoye hari nindi nabonye amababa yakoze nayakoze mu ma papier duplicateur nagenda ndafatanya n'ama papier colo ufise umwete nzira ry'Imana uravuze ngo uzobibandanya canke uzobandanya ukora akazi kawe ko kwifotoza ku mannequin canke ubumodo uko babitahura kose hari uburyo bigusaba kugira ngo ivyo bintu bibandanye canke ubwo babukenewe yego n'ama déplacement kuriha umufotographe yego n'abamfasha kwambara umufotographe yo gushima kugira ngo aza gukorera izo foto mukorane genre nka contre wovyemera yego cyane agukeneye gusanga he yo twavugana yoja kuri mwebwe nyene kandi rero apana n'importe quel photographe abashoboye apana ifoto z'uburofa wapi
yari Kamahoro Tricia Camilla na Ange Irankunda kuri Mijo Talent TV. Umukeneye hari nimero ziri ngaho hepfo kuri page yacu ashaka kutwakura kugira ngo tuguhe umukozi ameze neza, umukozi w'indero, umukozi akijijwe ntazokugwa icahazi. Twebweho twakunda cyane. Ciao ciao.